Ruhinga rw'amaza. Mwakoze ndabaramukije mwese. Mwaramutse. Mwaramutse mwiriwe bamwe abandi mwaramutse abandi mwiriwe. Ndagushimiye kubona umpaye umwanya wo kuvuga. Hanyuma kuko abanyepolitike byarananiye kuja hamwe. Nivyo reka imbere yuko ngico mvuze kuri guco nibaza ko yenyisho kuri jewe yiwanje shobora kuvuga niyo mbona ibereye kuri jewe idashobora kuba ibereye ku bandi. Reka ntangure kuri ikintu numvise cyabuze uwo mwanya uheze. Turabarundi bamwe abari ngaha abo arimo abo mbona babishimiga n'abarundi. Hari ingorane zabaye mu Burundi, hariho abantu bari mu makambi y'impunzi, ndiko ndiyumva sinzi. Turakumva ntugire ikibazo, akomeza. Urumva rero akaba abantu afata initiative agira ati bajye bana mu makambi y'impunzi, ukeneye kuja ku ishuri ntabure ikaye ntabure ikaramu ntabure uniforme, akagira icyumviro cyo kumubiriza abantu ati mwese agira icyo aterereye. Ibyo bita go found me. Mbwa ugasanga twebwe nyine turi abantu tuvibarare tuzi ibyabaye kandi atanyungu za politike turiko turarondera, ugasanga turiko turanabigwanya. Uriko urabigwanya, umuntu atanga kubera ashaka gutanga, ntabuza gukora mu mufuko ngo tanga amahera cyangwa utanga iki. Ugaca ufata mikoro cyangwa ugafata ukandika urwanya ico kintu, ntaho nyene wumva ko twebwe turi abantu tutari mu bya politike bigoye ko natwe biratugoye hagati yacu. Kuko uri kurwanya ikintu gifasha umwana, rero nkaca nibaza none wewe uri kurwanya ico kintu ushaka uyo mwana abo bana ushaka ko boja mu ishuri, uryohe kubona bariko barakukumva ta kibafasha ta ubaraba. Nkaca nibaza ivyo bibazo mugabo nta nyishu ushobora kwiha, ariko ni ibintu biba biteye bibabaje. Nkuko ndabivuze mu mwanya uheze, nta mwanya wo gufata gukora mu mvuko uwundi umuntu wese akora kubera ashaka gutanga. Icyo ni kimwe. Urumva rero ngaca nshika kuri icyo kibazo cyawe babajije, twebwe byatunaniye deje hagati yacu nta internet turimo tuba turarondera, atari ukugirira neza abandi, ufasha ubikeneye, uri mu akeneye ubufasha. Tabibaze rero abanyepolitike nabo baba ariko barondera ibyo bakuramo bakamisha muri iyo politike. Abanyepolitike byarananiye kuja hamwe kubera iki? Ubwanje icyo ni inoze yiwanye point of view personnel. Ibanira kuja hamwe kwaswe ntibafise lecture imwe ya politike y'u Burundi. Ntibafise lecture imwe ivyashikiye u Burundi. Ariyo babona yuko politike y'u Burundi ingorane ari byabaye kuva 2015. Ariyo babona ko politike y'u Burundi ari byabaye kuva 1993. Ababona ko politike y'u Burundi ingorane za politike y'u Burundi byabaye muri 72. Ari n'ababona ko byabaye kuva muri 65. Rero igihe abantu batagira memere lecture, bizogorana ko bumva ibintu kumwe baja hamwe. Uko ntibavyumva kumwe kandi umwe wese afise icyo ashaka afise icyo ashaka gushigikira cyangwa kurwanira, ugasanga rero ntibavyumva co kimwe.
rero bitabigorana kugira abaje hamwe nivyo hari bangaye bashobora kuja hamwe mugabo hari abandi batabavyumva cyo kimwe asanga rero politike y'u Burundi iragoye abantu turagoye kuko nemeje kubivuga mu mwanya uheze tubo turajya gufasha abana bari mu makambi y'impunzi nituvyumve cyo kimwe abanyepolitike bagira ati jewe ngwanye urugamba zo ba ministre zo ba premier ministre zo ba vice president zo ba president zoba chef d'état major zo biki umva bizogo biragorana biragorana kuko abandi mu bisanzwe mu Burundi ndabisubiramwo turagoye abarundi abarundi turagoye urumva rero abaye iyo prise de conscience ari waheje kuvuga mu mwanya aje kubivuga yavuze mu matereme y'urangiza ivuga amatereme yanje bona nk'ubuye bona ngira murazi icyo bita ugwiri mwese bamwe ngira murazi icyo bita ugwiri yarakomeje baruzi bona rero ugwiri ugiye gukata ibyatsi biri hejuru ukabikata ukabigira neza indwi wihikira bizoba byasuye kumera kabisa ubwo urwanya ugwiri no kurandura imizi ukarima ugakuramo imizi yose ukarukuramo ahoye uri kwatora inyishu ariko nitwa tugomba kuyeyemvya tukavuga ngo ibyabaye muri 2015 93 muga twibagira ibyabaye ava nawe hariho byababaje hariho byasigiye imvune nta nyishu tuba twatora turashaka gutora kujya bagize mu akoro darusha bagatora amasolution provisoire ou intermédiaire ariko nabo ntibaturana ko inyishu itabonetse rero abarundi biragoye nifo dufata tuprena conscience du problème nitondeye kwikwegerako tugafata rotopare corne tukavuga ukuri byabaye byose n'ibyo byakozwe n'abacu canke tudashaka kuvuga ariko tukabivuga niho tuzokira n'ahandi abanyepolitike ntibashobora guhuza kuko ntibabona je ni kubwanje je ndiko ndavuga kubwanje abanyepolitike ntibabona ingorane kumwe kandi hariho bashobora kubavuga ati dukorere igihugu abanyepolitike bashobora kuvuga ati ko bashaka gukorera igihugu ubwo n'abandi bagira bati bakorere inda zabo urumva rero ngaho ntibashobora guhuza umwe arondera gukorera igihugu ariko afise conscience yo gukorera igihugu ubona ko agasore yakoreye igihugu ashaka ko independence iboneka pour tout le Burundi n'abarundi bose ubona ibyo bakabacira muganago rero sinzi abantu bazapfa kurya baravuga muroje ku bwanje mbona igihe tafashe iyo conscience twumva yuko n'ibyo byakozwe na data canke na senge canke na mama canke n'uwundi ngagomba kubirenza ku ubu rw'amazi nkuko bavuga mu Kirundi sinshaka ko bivugwa kandi hariho byababaje aho nisofa dukitse niyo ntuze wanje murakoze kuba mwambaye uburyo sawa warakoze cyane kuri iki kintu uravuze kandi ibintu by'abarundi hege usanga abone turiko turapfa utuntu duto kumbura umuntu yari kwirengagiza akenshi na usanga twapfuye ibintu icyo nofita small staff kumbura ariko bari kuvyihoza bimenye nvuna no mu Kirundi ngo kwana kabatetsi ibintu amfite biri inconsequential ata consequence nimwe bifise ku muntu wari wese kumbura hamwe nk'izi fundraising ibintu by'abantu batuza amafaranga kuri cause yicankiriya kiretse ari umuntu gutu n'umuskoro arikara yajya canke iyo cause ni nefase kundi muntu rimwe rero kwa ndavuga ngo yariye mu make hagiye guti in any case ndashaka gusemera nko yensemera mugabo no big deal nta muntu apfuye nivyo byo kumvikana burya muri politique n'abantu bomwe sukumvikana no kuraba sinovuga intérêt mugabo uvuze intérêt de la nation sinzi mu Faransa ubuheruka sinkurikirana neza politique mu Faransa kenshi cyane mugabo ndibuka yuko igihe iyo ita far right cyangwa extreme droite ya Jordan Bardella yari itanguye kuzana inguvu hari kuntu abo à la gauche harimo les Français insoumises n'abasocialiste bandi biyorganije barariversinga la direction ya politique y'u Faransa sinzi ko kumbura abantu mu Faransa mu bamuza amadetaye arengeye ayo mugabo ndazi ko bishize hamwe byanabagoye kugira batore umuntu abaje imbere kubera nyene bari basanzwe bafise
ayandi ma ideology ariko akombetinga mugabo deva novuga icago kimwe deva ene mikome kuvuga ene mikombe navuze nabi barashoboye kwiorganiza kugira ngo kuko Burundi binovuga ko ari ntuze un problème existentiel si hantu nta mwanya twari dufise mu by'ukuri ku bantu bakunda Burundi nta mwanya uhari ku tuntu duto utwo ko ntiduhera entre abavukana usanga ari utuntu tubanda bapfa n'umuntu wenyene je hagiye muravuga je hagiye nahagura ikintu ejo bukenga siga ndicuza ko nakubona even najewe mwenye nyene ntabwo ndi anakora avec moi-même you see canke ngicuza canke nkamara nk'indwi niyumvira nkore kiriya voilà